twaciye rero dutangura kugira ikarti ya kabiri ariyo yerekana amapwe doropere yose aho winjiriye ushobora kwinjira ugacushika kuri firo iyo yahaje kari buri kuco twita rochemere ariyo duca twinjiramo kuraba ngaha nk'ubu n'ubutare 60%. harimo 30 kwijana. Mirongo kwijana. Iyi ni 90 kwijana. Yego. Kugira nzo hagire n'umuntu azova ko ikanda yuko hariho ikintu na kimwe kiri ngaha cy'ubutunzi. Tukagwa dusaba ifashanyo bazi ko dufise ubutunzi ngahagiye. Ubutunzi ngo buri ngaha. Ngo tuzobafasha. Iyi ni firo, iki cyo twita ifiro umurongo. Ekibona. Ibi vyera. Ibi vyera. Ikimenyetso cyerekana ko tuhimbye tugutора mu ngaho. Aha no butari buri. Kugenda kuza gutya gushika hariya hose murabona hariya ko hasa no ngaha hano hasi hose ngaha no iyi ni korota. Yego. hariho ahandi twarenze ntitwoja kure higa hariho ahandi hari ikimenyetso. None kumenya ngaha ni shwagara. Iyi ni shwagara ariko niyo korota. Irimwo byose yova ngo yo korota niyo shwagara byose bikaba usanga harimo korota na shwagara irimwe. Ishwagara yayindi dusigisha amarangi mu. Yego. Ashaka kuvamo ntuze. ishwagara telefone kari. Ashaka kuvamo premier qualité kuri amakaro. Igikora amakaro nibyo kaole iyi ni kaole. Kaole ariko icyanze na korota. Kaole original. N'ubundi hese ari korota haba harimo kaole. Kaole nayo ni yayindi dukoramo amaseramike. Yego. Amaseramike. Okay. Rero gushika ubu aha hose hari himbwe n'abazungu. Aha ntiturashika aho tuzokwimba twe. Oya. Umuhora wabyo ugenda uku ugenda uja hasi kandi wongera uja hirya. Aha rero nk'ubu dutanguye kandi gukora dushinga ukuntu tugira impuze y'indi tranche iyindi ni muryango ugenda uku. Tugende rero turayikuramo. No ngaha tugiye turayikuramo ku yigoti. No hasi dushe tuzayikuramo. Tuzokwinjiramo.